banyakubahwa banditsi n'abamenyeshamakuru n'abashyitsi bacu n'iteka tugira amahoro n'ubumwe mu gihugu cyacu. Icyambere mbanje kubashimira kubona mwashyize ku mwanya, nta majambo menshi nza kubateza, gusa ino munsi ni umunsi mwiza cyane, umunsi w'iteka, umunsi wa kampani yacu izo talent move igomba isohora umukino mushasha, kandi ntabwo ari na mushasha, ni wa mukino wa Marines musanzwe mumenyereye. Uyo nawe uko nibaza sinomuvuga ku bintu byinshi, nibaza kwivugira kuko ntagarikiranye. Ntare sogokuru wanje yitwa Ntare, yakuranye ubutwari umunsi agenda isafari kurondera ubuzima, abansi bamunigirayo sogokuru acapfirayo, abansi bamunigirayo sogokuru acaryamye mu kuboko kw'abagabo. They tryna make me cry, even how they treat me bad. Wanataka kuniua lakini Mungu blessings on blessing. I keep gonna take my position, no matter how they try to kill me. God is always on my side. They wanna pull me down and make me cry. They tryna make me cry. Please God stay on my side. Ninshuro nyinshi bashatse kumekura, batumye Ntare, 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 undi Ntare. Mwubahwa murongozi wa izo talent move hamwe nabo mwagendanye, bubahwa banditsi namwe bamenyeshamakuru muri ngaha, bubahwa bakinya b'amareresi mwaje kunshigikira, hamwe namwe bubahwa bashitsi batumire bahiye muri kino kibanza. Tugira amahoro. Turoga bashaka ivyanje. Amahoro, ubumwe n'iterambere mwirerese n'ubundi bikina gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma muri uyu mwanya nibaza ko atamajambo menshi ngiye kubabwira. Ubwa mbere kamaze nshimire umuyobozi wa izo talent move, we mu cyubahiro ciwe yampisemo akandobanura mu bakinyi benshi b'amareresi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, agashima yuko mba umwe mu bantu bakorana akazi mugira aho muba mubaho. Hanyuma nkaca ngira ko ndamwemerera ko mu by'imviro yagize mu mutwe wiwe agahitamo kundobanura kugira ngo ushobore kumufasha guteza imbere urubuga rwiwe n'imbuga ziwe muri bisanzwe basanze akoresha biciye mu gukina amareresi. Nomwemerera yuko ngiye gukora ireresi ku buryo we yifuza. Karibu kuri. Yego cyane. Ashahera ngahake. Nani wize nukunze yintije cyari ibintu bisigaye bitinze. Nangahe nonetse. Ni 2000 igihumbi centari. Ntacagirizo za 2000. Nakari kama kinti. Ahagangira ngo bibiri ntunantekere. Yo. Komera ngira ibintu bisigaye bitinze. Shirira. Natundutwara ibitunguru byera kugira ngo bishoboze gutuma ireresi ndundi cyangwa ibendera y'igihugu cyacu cy'u Burundi bishika kure biciye mu mareresi meza ngiye guhingura cyangwa ngiye gukora ubwanje nkoresheje kwandika
hamwe no kudirectinga ibikorwa vyiwe nkuko yavyifuje. Hama nkaca ngirako ngaruka ku ruhande rw'abakinyi b'amareresi bari mu gihugu cyacu Burundi. Mama, usa nk'uko bisanzwe bimeze mu ndoto zanje mama. Ndifuza kuzokubona no kubwira ngo tugaba nakuburiye ndakugurize supermarket nziza ndagukure muri inzu ndagutware mu yindi nziza cyane ku buryo abandi ba mama bazovuga ati wow ujya ni mama nanjye nzobura isomye para cyane. Twese turifuza gushika kuri Netflix, turifuza gushika kuri Hollywood. Bese bafite ivyo vyifuzo mu mitwe yabo barifuza ko tubishikako. Jewe rero nka Mwalimu Augustin naje mu kino gikorwa nifuza kugira mfashanye n'abandi kugira ngo ushobore gushika ku ntambuko kumbure bobo bifuza gushikako, mfatanije nabo cyangwa mfashanije nabo mu bwaguke bwabo mu rukundo mu mu bwaguke bwabo mu rukundo mu bumwe no mu iterambere bo bifuza gushikako. Hariho benshi bariko bariyumvira bati none Augustin ni iki? Augustin azoshobora gushika kuki? Na nyarigya dusanzwe dufise abantu benshi bakora amareresi mu gihugu cy'u Burundi kumbure bashobora kuba babikoze imyaka myinshi ariko atanamwe barashika. Ariko ungerageje kuhereza uburorero mu gihugu cyacu kibanyi ca Tanzania harabaye umuntu witwa Steven Kanumba. Nizera yuko atamuntu n'umwe atashoboye kuyiga izina rya Steven Kanumba. Mu muzi wa Steven Kanumba ni umwe mu bakinyi b'amareresi baje bavugwa batabazoshika, kandi yaje asanga hari abandi bantu bakina amareresi bari ku ntambuko ku rwego rwo hejuru gusumba ngo ariko wewe yarashitse arakora mu rokoro atera intambuko ya mbere ya kabiri ya gatatu. Uno munsi amaze gupfa aho yashenge abatanzania barifuza yuko Steven Kanumba sinje kuvuga rero yuko jewe nje kuba nka Steven Kanumba, oya nje umwe asanzwe benshi bashobora kuba bakwinjira mu byinjiro byinshi, benshi bashobora kuba bavuga ko byinshi mugabo muri bo afise agatima ko gukora, agatima ko kubwira, agatima ko kumva ko afise ikintu runaka ashaka gushika. Na nyine abakurambere bavuga yuko umuntu ashaka gushika amaze kumenya n'inzira camwe hama agakurikira icyerekezo ciwe gutyo agahora agashika kuco yifuza. Ubwo ivyo rero jewe nka Mwalimu mfise icyerekezo cyanje cyo gushika kure ariyo mbono nyamukuru shaka gushika. Aho twavuze ku mugabane w'amareresi asanzwe kimwe ntitwosiga inyuma igisata cy'umuziki na nyarigya naco nyene kiri mu tugenegene mu Burundi. Ayo majambo ko ryoshye cyane gose namye ndayumviza kuva kare hose ngisa ameze neza cyane. Ni mwumvi oya nawe nzi niko uwo ni Mwalimu Mere. sa Uwo ni Mwalimu. oh We yarakoze cyane ahubwo yarakwiye support. ego vema arayikwiye. Kan ufatwe n'ibiki wewe kuzimije televiziyo kandi ndiko ndaba mugenza we ujya se Mwalimu none muharamukana muri kirere Mugenzi wanje ujya Augustin uko avuga niwe mugenzi wanje utari kurakurikirana ibyo ariko aragira wowe iryo terambere uri kurambiriza rishika ko gute kandi uri kuraha gukurikirana ibya mugenzi wabo. Mumvise ndakubwira ikintu kimwe kandi unyumve umwahure neza. Nambi iryo terambere uri kuravuga ndaryizeye mu biganza bya Augustin ndariburi. Mama Augustin arashobora kunsuzugura ku rugero rwo hasi nkarujya akafata n'umwe jindi umwana wiwe. Kumbe Augustin ariko asuzugurira umwana wanje. Ntibishoboka, reka nanjye twihurire. Rero
kuri ako karorero nta muntu n'umwe atazi izina rya Michael Jackson. Na Michael Jackson yaje ari umuntu na muto wanashaka. Hari abagabo b'injyamunyu bakomeye. Mugabo no muziki king of pop. Bivuze yuko turafise uburorero bwinshi two kwisunga kugira ngo dushobore kubona yuko intambuko y'umuntu umwe ije muri kano gakino ka 2-5 na cyane cyane mu gisata cy'amarerezi mu Burundi ko ishobora gutera intambuko imwe cyane n'igira kabiri n'igira gatatu kugira ngo ushobore gufasha abandi no gusereza abandi kugira gushika ku ntumbero runaka biha. Kubwo ivyo rero bitwoshira inyuma abafana bacu nibo bakozi bacu nibo bonyine bashobora kudusunika bakadushikana kure yo kwituriza. Ivyo reka ngaruka ku bafana bacu ko bazodufasha kugira ngo dushobore gutuma indoto zacu zibimamo. Ndabasabe rero muri rwa rukundo rwanyu musanzwe mubigirira ku bandi, natwe ku ruhande rwacu mutwibuke hama mweze mudushigikire. Kiturushikana urumugi rujya urumugi batumura hajya bura kazoshika mbere nuko atadubwiye ko yamaze gushika baragiye bagatumura ibimogi akaje kuminga ibintu yabishitsemo ndakubwira urumugi si cyane inzoga ndabaravya reka turindire hanyuma mubandanye mudushigikire kugira ngo dushobore gushika ku ntambuko runaka twihaye. Shimire kandi umuyobozi wa izo talent move anyokije igisata cy'abanditsi n'abamenyesha makuru ni igisata gishoboza abakinyi b'amarerezi cyangwa abasani muri rusange gutera intambuko bashikimire kubera ko nico cyonyine gishobora gufasha abasani cyangwa abakinyi b'amarerezi kugira ngo ibikorwa byabo bishobore gushika kure. Ico gisata naco gisanzwe gikorana kandi n'abasani cyangwa cyose muze wamwemeye haba ndabemereye yuko nzokwa madalita haba nkabambwira ndangiza ndabashimira umwanya wanyu mwampaye no ku rukundo rwanyu mwageretse turangize twifuza kugiranira amahoro. Wanataka kuniua lakini Mungu ni blessings on blessing. I keep going take my position. No matter how they try to kill me, God is always on my side. They wanna pull me down and make me cry. They tryna make me cry. Please God stay on my side. Ninshuro nyinshi bashatse kumekura ariko Imana irakinga, Imana iratabara. Tumwitike Ntare, ubundi Ntare, uwapfa Ntare. Tumwitike Ntare, ubundi. Be kiraheze igiki wase kwitaba wasarishije natevye kwitaba habaye iki hari kiganiro umugabo yareka aracisha ko oyi ariko ndakubwira ja kuri TV ya El Maroc ndazi urazi ko ari umunyarusaku ndazi yabipostinze ja kurabe ubunyene El Maroc ndazi atangwa no kugira ibiganiro vyiwe ja kurabe ucumbarira ego okay. Mwalimu, ariko nagomba gusanga ku byo wasezeranyije byose ndashaka ushiremo effort uzobikora na bija ari yose uzosaba uzoyikora niba ushaka kugenda gukora mu gihugu cyo hanze
sogokuru wanje yitwa Ntare yakuranye ubutwari umunsi umwe agenda isafari kurondera ubuzima abansi bamunigirayo sogokuru acapfirayo abansi bamunigirayo sogokuru acaryamira Mwalimu, nabonye ko bakunze amajambo yawe. Ije nagomba ndagusaba ikintu kimwe. Ufise tala, ufise ingabire Imana yaguhaye. Ndagusavye ikoresha. Ushire mu mwete. Hama ikintu cyo cyose kizosaba. Ndahari ku bwawe. Nibaza ku kintu kijanye no gukora, ntukigira ko impungenge. Ntabwo ikintu gikomeye cyane kijanye na promotion. Kubera ko promotion ni mwebwe mutegeza kwitunganya. Hanyuma mugeza mukayikora kuko nigituma igikuba kimenyekana kandi gikorwa n'abantu kubwinshi. Kunkunda nivyo byerekanye urukundo ariko kandi harakenewe nibikorwa kuraba ukuntu ibikorwa byacu biriko birakunda. Ivyo navyo musaba kubishira mu nguvu. Hamaje naje nje mu nguvu kugira ngo nkore ikintu cyiza. Nibaza ko ari ikintu muri rusange. Korera bakabitamira barabikorera bakabiterekera ibikoko ko name ndi loko baraturoga baraturoga bashaka ivyanje kuvyomba ko nabanje kubona. They wanna pull me down and make me cry. They tryna make me cry. Please God stay on my side. Ninshuro nyinshi bashatse kumekura ariko Imana irakinga. I'm sorry. Oya nta kibazo nta ngorane. Uzi ko nkaba ndakubona umunezero nk'ubu ukibaza mwarimu n'umugabo wawe navyo waruzi ahubwo nyene nivyo kunywa vyihoze nyarutse mbwira ico wampamagariye kugira ngo tugende kuhatereka. naguhamagara kugira ngo ndakubaza inyishu yanje. Uzi ko abasore b'uyu munsi mudakwice mu mutwe nahora nibaza ngo ni vyage none wabikomeje. Ni gute ushobora guhamagara umugore w'uwundi mugabo uzi ko yubatse amfite uzi ko yibungenze ikigeretse k'abana bane ugabuke bukari urabizi ko kuva mu buto bwanjye nawe uzindakubwira yanagerageje kenshi kukwereka ko ndagukunda ariko kangwa kuba narakwatse nkiri muto imigambi ufise niyo kunsambuza rero. ntabwo ngamije gusambuza Gaye ndakubashe ko kuva mu buto nigeze ndakubona kwikosa ubundi bwo nakuburiye indero. Ndakubwire kino kintu sinkeneye kukubona sinkeneye kukumva ikigeretse koco ni message yawe canke apere yawe ikirenze ivyo zosha ndabibwira umugabo. Ndafise aba promoteur banje nizeye kandi bazobikora neza. Gusa icyo shaka uzokora ikintu nyaco nano kizontwara umutangana gute nta kibazo uzotangurukira. Murakoze. Hanyuma ikindi gikurikira naco ihangiro yanje Ufise niyo kubona filime zacu zishika kuri Netflix. Sinifuza gukora filime zizoherera ngaha mu Burundi kuko abakora filime ziherera ngaha mu Burundi bariho benshi mugabo si ihangiro yanje ni gushika kuri Netflix. Ivyo navyo nibaza yuko ku nguvu n'ubushobozi Imana yampaye nzogerageza nkore kubyo filime yacu iba ari filime ifise akanovera. Rero ico coco ntugiremo amakenga nkuko nanje nagize amakenga ku bikorwa byanyu. Gusa no bizeza neza yuko tugiye gukora kandi murabuza neza. Hama ahantu nari ngomba guca sinifuza yuko mushikana muhira. Nifuza ko mwimuca mu bana amajani kaza urashaka kusiba
blessing. I keep going, take my position. No matter how they try to kill me. They wanna pull me down and make me cry. They tryna make me cry. Bro, utegerezwa gukunda mwalimu kuko nutamukunda uzogwara umutima. Uvuze? Bro, abafana ba mwalimu bameze nk'abanywarumogi kuko mu bandunwa bose nta numwe yiga yemeza ko ari umwe. Uti? Skrrbamba didande Duo kwa Ntare Sogokuru wanje yitwa Ntare Yakuranye ubutwari Umunsi umwe agenda isafari Kurondera ubuzima Abansi bamunigirayo Sogokuru acapfirayo Abansi bamunigirayo Sogokuru acaryamira ukuboko kw'abagabo. They tryna make me cry, even how they treat me bad. Wanataka kuniua lakini Mungu ananilinda. Blessings on blessing, I keep going, take my position. No matter how they try to kill me, God is always on my side. They wanna pull me down and make me cry. They tryna make me cry. Please God. Sogokuru wanje yitwa Ntare Yakuranye ubutwari Umunsi umwe agenda isafari. Mbe hajya mwambwenda bagirira ubungana gute? Gira ikiro. Murakoze cyane. Mwalimu, felicitation mwalimu. Uzi ko inkuru zawe zamenyekanye hose? Aka karere kose niwe uri kuravugwa. Mu mateleviziyo, mu maradiyo, nta wundi muntu ariko aravuga ngo atari wewe. Imana iguha umugisha cyane. Amen. Nanezerewe maze kumva inkuru zawe. Imana ibandanye kuduza kandi iguha umugisha. Murakoze. Hanyuma agomba umukate marioneze hamwe n'iskari. Sawa. Umwana wawe uzehewe iki nijoro ariko mpamvu nayo gutangara ko ryari kuri ngutaje ngaha. Hari ibintu atari byo kwihanganira kuzima. Wowe kumva mubyara wawe yateye intambwe nk'iyi ukihangana byo oya byari kunkundira ahubwo nyine ari hehe. Shana rashira ndacari kuryoherwa reka umunsi n'umwe wo gutagata ako siwanye n'umumbajije. Hariho n'abantu benshi bako baramumbaza bagenzi be bakorana ariko nishura message ni nyinshi cyane kuri Instagram, mbuga zose ziwe bariko baramurondera bamwandikira bamufelicita. Simbona ko nza guheza no kwishura message ziwe kuko ni message nyinshi gose. Ndumva ufise akazi kenshi wowe bandanye ubishure genda giye niyaza mumbwirire felicitation. Kenda nza kumubwira sindagwerekeje urabona ko message bandanye ubishure. Sawa. Merci.
Musi neza uyu muti Mwalimu Augustin umuhungu wa makurata musi wose azoca ngaha uzomukubiti mu mutima we nazo kwigera yibuka ikintu na kimwe. nta ese hari inusu ntayibaho oya dufise nyene yo kubika mwihangane. Okay, sawa. Mwakire. Murakoze. Nangaye mbere. 12,500. Shishiriza hariya. Amusiga murakoze. Ego namwe murakoze Imana ibahezagire. Stop! Kwa Ntare sogokuru wanje yitwa Ntare yakuranye ubutwari umunsi umwe agenda isafari kurondera ubuzima abansi bamunigirayo sogokuru acapfirayo abansi bamunigirayo sogokuru acaryamira ukuboko kw'abagabo. They tryna make me cry, even how they treat me bad. Wanataka kuniua lakini Mungu ni blessings on blessing. I keep gonna take my position, no matter how they try to kill me. God is always on my side. They wanna pull me down and make me cry. They tryna make me cry. Please God stay on my side. Ninshuro nyinshi bashatse kumekura ariko Imana irakinga Imana iratabara.